Bakunzi ba shane Amagagi Burundi turabaramukije tubana mwiriwe naho muherereye. Rero aha twafashe urugendo rutari ruto, urugendo rwadushikanye ahantu bita mu Gafunzo. Ego ni mu komine ya Giteranyi, intara ya Muyinga, ndavuga za kera. Ego ukoresheje zishasha ni Buhumuza, komine Butihinda. Aho twari tugiye kuraba ahantu hari ibiti, pepiniere y'ibiti vyiza cane, ibiti boreje vy'amagereveriya. Rero tukaba twahashitse aho hari ibiti bitari bike, ibiti twovuga bishika nk'ibihumbi 2000. Rero nkuko mubibona murabona yuko biracari mu ntuze ya mugabo, urabona vyakuze birameze neza. Urabona bagiye babitera imice itandukanye, ko vyagize imice itandukanye niko navyo bisumbana, kandi murabona baramaze gukuramwo ibitari bike, bivuze yuko baronka abakiriya, bivuze yuko ari ibintu bifise akamaro gose. Murabizi ibiti ni kirumara, ibiti bivamwo ibintu vyinshi, narirya ari amagereveriya nkaba mbona harimwo n'ivy'indunga. Murazi yuko abantu dukenera igiti kugira ngo dushobore kuba twokubakaho, havamwo imbaho, ibiti vyo kubakisha, izo mbaho zikavamwo inzugi, ububati, birya vyose ubona bishariza inzu. Ibiti kandi bifise akamaro kanini cane, aho twovuga havamwo inkwi bakoresha, hakavamwo amakara n'ibindi bitandukanye. Birafise n'akandi kamaro kadasanzwe ku buzima bw'umuntu. Murazi biri mu bidukikije, aho bituma umuntu habaho équilibre écologique, canke se hakabaho kuzana oxygène y'abantu bashobora guhema. Murumva yuko igiti kirimwo vyose, kirimwo ubuzima bwa muntu, ukazana n'ivy'ubuzima bwa muntu bukenera. Rero sindunga gusa, hariho n'utundi duti mbona boreje, twovuga ko ari uduti bashobora kuba bogaburira nk'ibitungwa, ko ndabibona. Ndaza kumwegera ndamubaze ambwire uko vyitwa n'uko bikora, kuko ivyo nashoboye jewe kumenya n'intuza yanje, namenye amagereveriya ndetse n'ibiti vy'indunga. Rero bakunzi ba shene yacu, murumva yuko ari igikorwa kidasanzwe, aho bavuga bati eka urajyana komande bakagukorera ibiti vyinshi kandi vyiza cane, hanyuma ukaza ukitorera. Aho sahandi ni mu Gafunzo, ahantu bita mu Gafunzo. Mbe hano hari muri Rukungere, ku mutumba wa Nonwe, muri komine ya kera ya Giteranyi, intara ya kera ya Muyinga, aho ibi biti vyose mubibona. Eka si ibi gusa, n'ahandi hose barabifise. Bakaba bavuga bati uwokenera igiti co gutera muri ibi tuberetse yobegera akabamenyesha, hanyuma bakamuha ibiti vyose yipfuza, kuko murabona yuko ari ibiti vyinshi, nubwo bamaze bakuramwo ibindi, mugabo muracabona yuko ibiti babifise bitari bike. Rero n'ishirahamwe, urabona yuko ribikora neza, kuko ibiti ni kirumara, nkuko twamye tubivuga. Ni ikintu gifise akamaro kanini cane mu buzima bw'umuntu, canke mu buzima bw'isi muri rusange. Rero bakunzi ba shene yacu, tukaba tubashimira ukuntu mudahengeshanya kubana natwe tuzokomeza kubereka ibigezweho bitandukanye, kugira ngo dukomeze kwiyungura ubwenge, dukomeze kubona yuko ibikorwa ari vyinshi bitandukanye muri komine yacu ya Giteranyi, ndetse n'ahandi hatandukanye, ku buryo iterambere ritava muri ivyo vyose tubona mengo ntaririmwo. Rero bidukundiye turaza no kumwegera, tumubaze atuyagire uko yiyumva, uko aba abona uyu mugambi wo gutera ibiti, ico umuzanira mu buzima bwiwe bwa misi yose. Rero
ibiganiro vyacu nakagaruka, reka tube tubashimira tunabakengurukira ukuntu mukomeza kubana natwe, ukuntu mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu, dusaba abataragira subscribe ko boyigira, kugira ngo baze barabona amavideo atandukanye. Ku bayikoze namwe mukomeze mugire comment na sharing kugira bikomeze kugera kuri benshi, bibonwe na benshi. Ciao ciao.